Ikaze bakunzi ba Rock Media bakunzi ibiganiro ca Rock Sports ni wa mwanya mwiza w'ibiganiro ca Rock Sports iganiro tuje kwashikiriza kuri no musi wa mbere turi kwigenekerezo rya 15 Nyakanga umwaka wa 2025 nako igice ca mbere cyo kwezi kwa Nyakanga tumaze kuba tukirangiza tuje kwinjira mu gice kigira kabiri cyo kwezi kwa Nyakanga umwaka utera wegera imbere ukwezi gutera kwegera imbere niganiro ca Rock Sports cyuno munsi zo kwashikiriza amakuru y'ingatandukanye avugwa hano za kuba ari jewe Anelo His Ndongozi ndi kumwe na mugenza ngurirwa neza reka ndamuramutse ndamuhe ikaze ego reka ndakuramutse Tafis ndamutse namwe bwo muradukurikirana kumbonesha kure Rock Media. Reka tubwiye amakuru y'inka zo kwashikiriza no munsi ni Primus League yariko irabandanya kundwi novuga ngo igira kane muri Primus League nako ari imigwi imwe ibandanya yerekana inguvu zayo iyo ni Aigle Noir ni Flambeau du Centre ariko haro n'indi migwi bitariko biragenda neza ku rundi ruhande ni abakinya barundi ariko barigenza neza hanze tutaza kuvuga kwitwa bimenye bana Bonfils Caleb twagwe mu miseze ko yamaze kubaronka umugwi mu cicaro ca kabiri muri Arabie Saoudite yamaze kubatangwa umugwi wiwe hari Asman Garden Dikumana Asman canke Garden mu mugwa Rayon Sport n'abandi batandukanye bariko barigenza neza iyo basanzwe bakina tuza kuva hano mu gihugu cacu c'u Burundi twerekeze ku mugabane wa Buraya n'amahiganwa atanu ariko arabandanya ariko hari inkino zikomeye cyane inkino zitandukanye kandi zikomeye mu mahiganwa atandukanye ni igihugu c'Ubudagi cyaraye gitahukanye aho ni muri basketball cyaraye gitahukanye Coupe d'Europe canke Euro League muri basketball batsinze igihugu ca Turkey tuza kubica hirya no hino nayo makuru ndetse n'ayandi atandukanye tuje kwashikiriza reka tumire amateka duheze tugaruke n'idonito. Nkuko musanzwe mumenyereye mwibanki BCAB twamana bishasha ingurane prescolaire isomero iratanga uko umwaka utashe ni banki yanyu BCAB ikaronswa uwo wese afite konti muri BCAB kandi ayembwa ku kwezi abo bita mu gifaransa les salariés ingurane prescolaire isomero uturusho twayo nutuwe dushigikira mu kurungika abana ku ishuri ukubaronsa amahera y'ishuri minerval imyambaro y'ishuri hamwe n'ibindi murashobora guca mwibaza muti mbega ingurane prescolaire isomero irihwa gute ingurane prescolaire isomero muri BCAB irihwa mu kiringo c'amezi 12 ku nyungu zitavuna ugereranije n'ahandi ntimutangwe rero nyaragasa iyo ngurane prescolaire isomero izotangura gutangwa kuva ku igenekerezo rya 14 mu kakaro gushika ku igenekerezo rya 10 gitugutu mwaka wa 2025 twashaka tubibutse ko ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nkuko benshi bavyibaza ariko ni banki ikorana n'ibisata byose shika mu iterambere na BCAB. Twamaze ko tugaruka ni donida ariko imbere yuko twinjira mu donida y'iganiro cacu uno munsi twavuze ko ni kwigenekerezo rya 15 kwezi kw'icenda canke Nyakanga uno munsi kandi ni ku munsi wa mbere niho abanyeshuri bagiye gutangura amashuri ndazi ko dufise abantu benshi cyane bakurikirana Rock Sport bakunda Rock Sport uno munsi bagiye gutangura ishuri bagiye gutangura nabo nyine urwaruka rugiye gutangura umwaka w'ishuri 2025 ushira 2026 turazi ko muri benshi mara mudukwikirana muri vacances nibaza ko no muzabandanye mudukwikirana haba kuri platform kuri Star Times canke hano ku ma réseaux sociaux nibaza ko muzabandanye mudukwikirana imbere ko dutangura iganiro tonde tubipfurize kugira intango nziza z'umwaka w'ishuri mbere no kurangiza umwaka neza. Atanje nongira igice ca mbere ciza kubera igice ca mbere ndibaza kaje ca mbere kidetermina kumwe n'umwaka uzogenda ubandanye hagiye ugize intango mbi nibikurikira biragorana cyane gose ariko iyo ugize intango nziza usanga nibikurikira biba bimeze neza no kubipfuriza rero ko kugira umwaka mushasha wa nkuko bakunda kubivuga ni année scolaire 2025-2026 yego nuko bakagira umwaka mushasha mwiza bakabandanya batera imbere mu vyigwa eka no mu bwenge. Na reka twinjire neza mw'idonido y'iganiro duhera no mu Burundi ni Primus League ariko irabandanya ku ndwi igira kane ona ko imigwi itandukanye ariko irakina reka duce mu ntara ya Muyinga hari kuri stade Umuco ona ko no mugwa Olympique Star waramaze kutumenyereza ko waba uri umugwi ukomeye mu buryo bumeze gute ugiye hano mu ntara ya Muyinga bigorana cyane kuza kwa amatatu bare bavyeretse uno mugwi wa Vision FC nibaza yuko kuri stade Umuco nkuko rekora bivuga mu ntara ya Muyinga nitere ndibaza yuko nisinda musiga kuri equipe ya Olympique Star y'umukeba umuntu abaje guhuriraho
biboneka yuko ni na Olympic Star muri aka kanya ndumva yuko iri en forme, ni equipe iri en forme kubera mu nkino zine imaze gukina iramaze kuba ifise amanota 10. Nibaza yuko ari debut nziza kuri equipe nka Olympic Star, kandi ni debut nziza ugiye kubona gutsinda equipe ya Vision muri aka kanya nawe tuvuga ati irahagaze neza kuza ukayigutsindira ku kibuga wawe ukayikura ko amanota 3. Nibaza ko ari ibintu bigufasha kugumana twovuga intango nziza kandi kuguma ufise amanota ashobora kugufasha no mu bihe bizaza kubera uko novuga yuko iminsi itari igenda imbere niko haba ama blessure menshi ku bakinyi, niko haba twovuga n'uburuhe kuri staff cyangwa ku bakinyi nyene nkuko no bivuga. Ariko nibaza yuko Olympic Star si itanguye neza, iriko iratangura neza iyi season. Nibaza yuko no mu gice cya kabiri cya season bizoba bimeze neza cyane gose. Ya ni Olympic Star twibukanye ko no mwaka kwiza nta mugwi n'umukomeye zo kwitsinda mu ntara Muyinga. Ibuka Egrenwari ari mu maforma akomeye cyane, umugwi wa Olympic Star uzakubahagarika mu nkino za nyuma zo mu mwaka kwezi. Mbere byahatswe no gutuma batakaza kino gikombe ca Primus League batahukanye. Ego nibaza yuko gutsinda ama equipe akomakomeye ngizi za Olympic Star, za Flambeau, za Vision n'ubunye tubona yuko rikiraza yerekana igerageza kuja mu equipe akomakomeye. Nibaza ko amanota 3 yuko yakora ku ma equipe akomakomeye ni ikintu ciza kubera ama equipe mato nibaza yuko bica biza facilement kandi bica bigwa guhangara no kuguma muri tableau yo hejuru no kuvuga mu equipe 3 akomeye gutyo ugahaganira ibyo bikombe nka Primus League kuko naho ari equipe twovuga yuko idafise abastari muri aka kanya, ariko turabona ifisi yinvestissamwe amahera menshi muri equipe nkuko tuko turabona muri za Flambeau, tuko turabona muri za Vision, tuko turabona muri za Egrenwari canke za Musongati. Nibaza yuko kugumana amanota gutsinda amanota 3 gukora amanota 3 kuri ama equipe akomakomeye ni cizere ciza kuri equipe. Yabona ko ni Vision FC yaheruka gutakaza no ngo captain wabo witwa Nshimirimana Jospin yaramaze imisi ari captain no mugwi, ariko no musi yamaze kuba yerekeza mu gihugu ca Afrika y'Epfo nk'izanye mu rwa Cape Town. Est-ce que no musi ni mbona ko ino départ numwe mu bakinyi bakomeye muri Vision gusa muri football hano mu Burundi, numwe mu bakinyi bakomeye cyane. Yarafise na experience uko yarakinye umwanya utari muto mu makungu, yarakinye muri Egrenwari mu myaka iheze. Nona ko ni perte ikomeye cyane kuri no mugwi wa Vision FC. Kuvuga ko ari perte ku mugwi wa Vision FC ni vrai, c'est vrai ni perte, ariko na nyine ni deal nziza kugurisha umukinyi hajya mu ntango ya season. Baramutije ntabwo bamugurisha. Ariko kumutiza naho nyine no kuzana andi mafaranga yinjira mu kigega navyo nyine bigasahiriza development equipe, si nk'ama equipe yo muri South Africa turazi yuko asanzwe agura abakinyi bakomakomeye hano ajye mu kandi no ku mafaranga menshi, si amafaranga make usanga ama equipe hano mu Burundi usanga investissement abakinyi. Bavuga yuko ni deal nziza ku ruhande rumwe rwa Vision, ariko ni na perte ikomeye ku ruhande rwa Vision kubona nk'umukinyi nka Jospin. Novuga yuko ari Vision FC biza kuyigora cyane gose kuronka umuntu place wa Jospin muri kano kanya. Ubona yuko no ku isoko igura n'igurisha bisa n'ivyahagaze. Tuvuga yuko kuri Vision FC no kuraba kumwe bashobora kuronka ama alternative y'umuntu ashobora kuza gusubira Jospin naho batazo kuyironka kuri 100%, ariko nizera yuko a 80% bashobora kumuronka umukinyi niza nka Jospin. Yani Vision FC yaje kuba itsinda igitsindo kimwe kubusa n'umugwa Olympic Star mu ntara ya Muyinga imakamba muri Nkurunziza Peace Park Complex Stadium. Ni Egrenwari ariko irakiya umugwa wa Message ngo zuva mu ntara ya Ngozi baza kubatsinda ibitsindo bigera kuri 4-1. Ibitsindo bibiri by'uwitwa Neza Abdi ndetse n'ibitsindo bibiri by'uwitwa Kamana Karim. Ubona ko ni bamwe mu bakinyi bakomeye muri no myaka 2-3 iheze muri Primus League. Nibaza yuko première victoire ya Egrenwari kuri Message Ngozi ni bya bindi two turavuga ati ni Egrenwari muri aka kanya kuri debut muri izi ntango za saison. Egrenwari vraiment iri tranche cyane gose, si kuri Peace Park no ku zindi bibugu urabona yuko ni mu match zine bamaze gukina nta nota na rimwe baratakaza, kandi ivyo ni ibintu novuga yuko ari preparation nziza kuri izi match zigiye kuza za Egrenwari buca ikina muri weekend muri CAF Champions League. Novuga yuko ni preparation nziza kuri Egrenwari, ubona yuko ari ibintu biha esprit abakinyi eka na staff kubasha bategura inkino nziza. Ruvuga rero ko gutsinda Message Ngozi tako turabona muri aka kanya muri izi ntango za saison iriko irafronta ama equipe akomakomeye kurako amanota. Nuvuga yuko yari Message Ngozi muri aka kanya tuvuga yuko ifise utugorane tumwe natwo tuko turabona exactement, ariko urabona yuko abakinyi batari en forme cyane gose kubera urabona yuko sama equipe manini ariko n'ama equipe mato yose araza yakora ko amanota facilement. Ndavuga nka Ngozi City ubona yuko ari ibintu byagoranye cyane gose kugira ubona yuko bashobora gutsindana. Nuvuga yuko ni Message Ngozi muri aka kanya irabe neza kugira ntiyaveza saison iri mu kibanza kibi. Yabona ko ni Egrenwari twariko tuvuza abakinyi batsinze ni Neza Abdi nuko amaze gukina ni 4 match muri Primus League CB. Mu mwaka weza afise yahejeje saison afise ibitsindo bigera kuri 12. Uno musana ko
match zine afite ibitsindo bigera kuri 6 kandi turabona ko ingene Aigle Noir iri kwiragenda ibitsindo uno musi yaratsinze ibitsindo muri match y'uruka uno musi yagitsinda ibitsindo binana ko ni Aigle Noir itsinda ibitsindo byinshi ivyo bica biprofita ku bataka bazosanga nabo nyene muri Nose bafite ibitsindo byinshi ni Karim Kamana inyuma yo kuva muri equipe nationale inyuma yo kuva mwigeragezwa mu bwo muri Sudan yamaze ko bagaruka atsinda ibitsindo bibiri naza ko Aigle Noir nibaza ko tuzakwishika ko mu mwanya tuko turamwe bazo muri CAF Champions League CAF Confederations Cup kuri Flambeau du Centre ariko uno musi muri Aigle Noir ubona hano muri Primus League hari novuga hari umukonkira bafise muri Primus League je ndabona umukonkira tuba tuwiteze kuri Flambeau du Centre ni Flambeau du Centre ni Musongati turatubona nuko ni vision yananiwe gutera ubwoba Aigle Noir ku match zibiri bagiye bakina ndavuga muri pre-season no muri championnat ndabona yuko ama equipe abiri ashobora kuza atera ubwoba Aigle Noir nkuko dukunda kubibona muri tableau ni Musongati ni Flambeau du Centre naho nyene si kuri inkuru nziza Piston Park arubwo ni kuri Stade Ngoma nivyo dukunze kubona ariko nibaza yuko Aigle Noir ariko urabona muri aka kanya mwene hagaze neza ndabona equipe yonyene ishobora kuyitera ubwoba ari Flambeau du Centre ni Flambeau du Centre nkuko uriko urabibona niyo equipe binganya amanota muri aka kanya 12 kuri 12 ni sanse yo kuri aya ma equipe abiri ubona novuga yuko ikintu ciza kuri football Burundi muri aka kanya uriko urabona nk'ama equipe nkayagiye kuyakira amahiganwa makomeye ukabona yuko ari en forme muri début de saison nibaza yuko ari ibintu biduha icizere cyane gose ko tugiye kubona match ziryoshe muri weekend yani barakuni na Flambeau du Centre aje kuba itsinda ibitsindo bigera kuri 3 ku busa umugwa wa garage barakuni Flambeau du Centre Aigle Noir 4 matches joués 4 victoires hari abantu benshi batazi uko bujyanye Garage Express ari umukeba cyane gose wa Flambeau du Centre n'umugwa mu ntara Gitega n'umugwa mu ntara Gitega ariko ubona yuko ni Garage Express iduza umwaka ni Garage Express mu kuduga umwaka c'est vrai ntiragira byinshi yerekanye ariko ni Flambeau du Centre nkuko ndakunda bivuga uravye ama investissement ariko arakora ku mugwi wabo uravye abakinyi bafise muri aka kanya novuga yuko biragoye cyane kubona nka Garage Express iza itsinda Flambeau du Centre facilement ni urabona yuko ari Flambeau du Centre muri aka kanya nabo nyene twaguma tuvuga yuko ari Aigle Noir ifise vision kuri Champions League ariko ni na Flambeau du Centre uriko urabona ifise vision kuri CAF Confederation Cup novuga yuko ari ikintu ciza cyane gose ni Beje Green yatse kuba itsindwa ibitsindo 2 kuri 3 na Ngozi City Garage Express itsindwa 3 na Flambeau du Centre Burundi Sport Dynamique ubusa Muzinga kimwe Olympique Star kimwe Vision ubusa Musongati ubusa Vitaro ubusa inota rimwe rya mbere kuri Vitaro muri championnat no mwaka zine inota rimwe ni igikorwa gikomeye cyane kuri coach Gustave kandi barikuye mu ntara ya Gitega ubona yuko bari bakiriwe na Musongati ariko urabona ko ari Musongati naho tuko turavuga ko muri aka kanya ihagaze neza naho nyene si cyane gose ugiye kuraba ni Vitaro iri yitsinze muri pre-season ariko urabona yuko ni Musongati niwe no gutsinda irigira kabiri twavuga yuko Vitaro kandi Vitaro tuko turabona ni nota ya mbere kuri nota ya mbere kuri Stade Ngoma facilement nkuko wonye novuga yuko ari ibintu biri desava ku bahungu kandi birashobora no kuza gufasha no mugwa wa Vitaro ku booster ino confidence yabo kuko kuri nota rimwe kuri Musongati bashobora bati po no twashoboye kuri nota rimwe mu ntara Gitega birashobora ko n'ahandi hantu novuga yuko nuko bavuga birabooster confiance y'abakinyi umugwi ukomeye nka Musongati kuza gukora kuri nota rimwe novuga kandi umaze igihe kingana na matches 3 atamusaruro kuratanga nibaza ko ari confiance biza biragenda bitanga buhoro buhoro twavuga ko ari Vitaro muri aka kanya ni nota rya mbere irose muri championnat ku munsi w'ejo ariko nibaza yuko ari nota rya mbere igiye guhamagara andi manota menshi yego ni Rukinzo aje kubitsinda ibitsindo 2 ku busa mu gwa Interstars Kayanza United igitsindo kimwe mu gwa muri igitsindo kimwe na Kona Bomamuru inyuma yo kuva muri Tanzania muri Sekafa Kagame Cup baje gutsindwa inkino novuga ngo zibiri zose baje kugaruka muri championnat bari batanguye neza bari bakinye inkino zibiri bazitsinda zose ari zibiri hacacamo ino kayo kuri kirarane ntibakina kubera bari muri go ano musi baje kungana n'umugwa Kayanza United ubona ko na Kayanza United n'umusi hari ukuntu iri kwira yerekana utuguvu dusumba utwo mu mwaka weze ni Bamwe nyene turinde turabe urukino rwa nyuma yari Aigle Noir yaje kuba itsinda ibitsindo 4 kuri kimwe umugwi wa Message Ngozi mu ntara y'Amakamba reka uno twamaze kuvuga kuri Aigle Noir twamaze kuvuga no ku mugwa Flambeau du Centre est-ce que no twitege muri twavuze ko ni début de saison iri parfait ku migwi yose igiye kuduserukira est-ce que muri CAF Champions League ni umugwi wa Aigle Noir uzobikurikira n'umugwi muri Djibouti bantu bashoboka ati ni umugwi muri Djibouti woroshe ukunuku uno musuje ukirira hano kuri Stade Intwari igihe kirekire cyari gihe twizere ko n'abakunzi
bazoba bari benshi kwaje gushikira umugwa Aigle Noir. Bitegerezwa kubera kuko ndibaza yuko ari urukino rwa mbere ruzoba rukomeye tugiye kubonera kuri Stade Intwari. Nibaza yuko abafana b'abarundi problema benshi barakumbuye kubona Stade Intwari indani umwe n'amitse. Ikindi naco nukuza gushikira iyi migwi yacu. Ikindi naco baranavyoroheje ibintu vya entrée ku mugwi wa Aigle Noir baravuze yuko umugwi wa Aigle Noir ni umaze gutangaza ibizoba bikenewe kana equipe nationale féminine naho Flambeau du Centre ni itaratangaza kumwe bizoba bimeze ku rukino rwayo kugira ushobore kwinjira sino Aigle Noir yaramaze kubivuga yuko yaramaze no gutanga ibibanza bishika ku 5,000 si je m'assouvient ku bantu bazoba baje badafise bambaye dupira bashobora kwinjira ku buntu baratangwe no kugira amaliste nibaza yuko ari Aigle Noir ikiragerageza ukungene bishoboka gose kuko Stade Intwari izobe yuzuye abantu bambaye umwambaro ushijije wa Aigle Noir comme ça bashigikire baratera ubwoba n'umugwi wa Djibouti. Ni Flambeau du Centre hizo iri yakira umugwi muri Sudan. Ntiheze. Sudan du Sud. Ni Sudan du Sud. Est-ce que uno munsi umenguzi ko twakira imigwi iri mu ibi bihugu byose biri inyuma y'Uburundi kuri classement. Bivuga ngo nibaza ko n'amashampiyona yaho ntabwo akomeye cyane kurusha ino Premier League. Ariko ivyo nibaza naho tuvuga yuko ari ibihugu biri inyuma ya classement. Equipe ntushobora kuyimenya bivaye n'ama investissement ibifise. Novuga yuko nta cizere cishi twoca tuvuga ati reka twovuga tube confiant cyane gose ahubwo no gutegura match cyane gose kuko ushoboye kuronka twovuga amanota 3 facilement ngaha anyi mu Burundi ni ikintu kigubusta cyane gose si ugiye kuronka gukinira hari iwabo novuga yuko ni possibility turose nakanya keza turose kukwerekana yuko football Burundi koko ari football izobiri hejuru y'ivyo bihugu tugiye guhanana naho izoba biri musi ya classement kandi nibaza yuko kuronkera amanota 3 ani wacu gose ari ikintu ciza kandi kizodufacilita n'imbere ko yandi ma equipe ego. Urako ni ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana ni Aigle Noir izo biri kwakira umugwi muri Djibouti, Flambeau du Centre iri kwakira umugwi muri Sudan, hazoba kandi n'urukino rw'intamba mu ngamba z'abakenyezi. Ubona ko mu minsi igera kuri 3 canke 4 nibaza ko tuzoba turi kuri Stade Intwari inyuma y'imyaka itari mike yari iheze tutariko turabona imyanya ana kibuga. Nibaza yuko tugiye kubona ubudasane Stade Intwari ugiye kuraba inyubako novuga kuri standard iri hejuru cyane gose inyubako nziza ni iteka nziza gose twavuga yuko ari ikintu kiryohera cyane gose abafana b'abarundi ni ikintu twishimiye cyane gose nk'abamenyesha amakuru y'inkino kubona yuko ama equipe y'u Burundi asuye kwakirira inkino hani wacu gose kubera twavuga yuko bigiye gupopulisa cyane gose football ni football twari tubazi ibisi tubona ni basketball iri kira defense cyane gose football ariko ugiye kuraba ni football yari isanzwe ikundwa cyane gose mu ntara za ruguru kurusha hano mu gisagara ca Bujumbura nibaza ko n'abanyagisagara ujyanye bagiye gusubira kwitabirira cyane gose inkino za football na cyane aya ma equipe tugiye tubona giya sohoka canke yakira andi ma equipe agiye atandukanye ni mu misi za naho nyene bashobora gutangura ama qualification ya kane nibaza yuko ari ibintu cyane gose bigiye guhimbara abakunzi umukino wa football. Mbeko tuva mu Burundi reka duce kuri Bofis Kabe Menyimana yaramaze igihe ari mu mugwi wa USMRG aravamwe aramara n'igihe atamugwi afise yaheruka kuronka umugwi mu cicaro ca kabiri muri Saudi Arabia bivuga ngo yakinye urukino rwa mbere aza no kuronka igitsindo ciwe ca mbere mu higanwa ry'irishanje. Igitsindo ciwe ca mbere kinya ni indispensable cyane kuri equipe namba mu rugamba si ugomba nka qualification Coupe du Monde wonye wera twatsinzwe na Gambia warabona yuko hari ikintu cyaje kibuze cyane gose kuri poste ya numero 9 warabona ama centre yaraza ariko nta pressing yaba cyane gose ku mugagagiye kuri defense novuga yuko ari mu bintu vya mbere byatubanye intambamyi gose ubona yuko byasa nko twatinye umugwi wa Gambia umugwi mutoye cyane gose twavuga ko ari bihangange nko kujya kutwakinira Côte d'Ivoire ariko nibaza yuko isi twari kuba dufise nka Bofis Kabe Menyimana twari kuba dufise ni muri buri gitsindo kimwe kiri garanti gutyo tugashobora kwizera yuko na Gambia ishobora kwitsinda nawe bitashobotse ariko nitwovuga ngo iyo ahubwo tuvuga ati experience muri kazoza ati ho babutunda ko bizoba bimeze neza. Yani mu gihugu cy'u Rwanda ubona ko nanyine abakinyi b'abarundi bariko nubwo ngo bariko bayereka ni champion nibaza ko abarundi bamaze kumenyera abarundi bamaze kuba bayidomina cyane imbere uno musi ni Rayon Sport yakina urukino rwabo rwa mbere rwa championnat baza gutsinda ibitsindo biri kubusa ibitsindo byose byatsinzwe n'uwitwa Ndikumana Asmani Garden abenshi baramuzi mu mugwi wa Aigle Noir benshi baramuzi nibaza ko mu mugwi wa Bumamuru
uno musaje ko atsinda ibitsindo bibiri igitsindo ca mbere cugurura shampiyona ya Rwanda Premier League caje kuba gitsindwa no mu Burundi Frank Nduwimana mu mugwi wa Gori ubona ko abarundi bariko bariyerekana muri shampiyona y'u Rwanda ajyanye tuvuze yuko shampiyona yo mu Burundi ari pepiniere ya shampiyona yo mu Rwanda nibaza yuko ta muntu yoba yibeshe na gato kubera ugiye kuraba abakinyi benshi tuba dufise bakomeye iyo badashoboye gusohoka ngo baje mu bihugu vyo hanze nka za Afrique du Sud baje za Kenya baje hehe nibaza yuko ahantu hambere shampiyona ya mbere dukurikirana cyane gose nibaza yuko ari Premier League yo mu Rwanda nibaza yuko ari yo shampiyona kandi ubona yuko n'abarundi benshi ntibatudeseva iyo baramutse bashika mu Rwanda ubona yuko ni na shampiyona n'abanyarwanda cyane badula novuga badumira cyane abakinyi b'abarundi ugasanga n'abakinyi b'abarundi bakundwa cyane gose mu gihugu cy'u Rwanda komsa si gukundwa gusa babakundira n'umusaruro ugiye kubona nk'umukinyi aza gatsinda ibitsindo bibiri muri match yiwe ya mbere novuga yuko ni confiance ibiri kiraza mu mukinyi gutyo wonye agashobora no kubandanya saison ameze neza ni na confiance urumva coach ategezwa kubandanya muhereza kuko ababona karite z'umukinyi ni karite indispensable ku mukinyi ashobora guhesha ibitsindo bibiri par match comme ça ubuzi yuko ni la minimum yuko muri championnat ashobora guhesha ibitsindo bitari munsi ya 10 yara ko ni bishobora kubandanya biba bibi kuri championnat Burundi kuko no musimba abakinya barundi bagenda mu Rwanda bagashika bashininga uko barabigira nuvuga ngo ama equipe yo muri Rwanda Premier League azobandanya agira Amerika cyabano mu Burundi nuvuga ngo umwaka wose umukiti uzobona akomeye azobavuga ati arakomeye ariko retegura kuja mu Rwanda Abwo nibaza yuko ni appel novuga y'abantu basanzwe bakunda umupira w'amaguru kuza gushimwa ama investissement menshi cyane hano mu migwi komsa ama equipe yo mu Rwanda ntazatora abakinyi facilement ega aza gutora umukinyi facilement si umukinyi abona yuko hari ikintu azokungukiraho si championnat yo mu Burundi nibaza yuko yo bifise visibility cyane kurusha championnat yo mu Rwanda nibaza yuko atamukinyi wo mu Burundi yoza gushiraho mugabo nibaza naho nyine ni ikintu ciza si y'amahera ndovuga yuko ama equipe yo mu Rwanda azanye mu Burundi natwe twakoresha mu kudevelopa amatara yo ngaha mu Burundi mu kudevelopa za beza ama academy mato novuga navyo nyene ni ibintu bizoba bidupermeta kuvuga ati si nimba hagiye umukinyi umwe turashobora gukuramo muri amahera baduhaye turashobora kudevelopa abakinyi batanu b'abarundi komusaba bakaza bafise talent isumba iyo wundi agiye novuga naco nyene ikintu ciza gusa no kuraba kungena amahera za canke natwe dushobora kubandanya tudomina championnat yo mu Rwanda yareka amakuru y'inkino yo mu Burundi tuyagarukirize hano tumire amateka tugaruke ni n'amakuru y'inkino ariko avuga ku mugabane wa Buraya ni amahiganwa 5 tuza gucamwo ndetse na Euro League yareka twerekeze mu gihugu ca Espagne ni La Liga Santander ko irabandanya naho nyine hari kundwi igira kane ona ko ni FC Barcelona ndetse na Real Madrid zaje kuza zitawukana amanota 3 kundwi igira kane ona ko ni imigwi iri kudakud uno mwaka tawuramenya ati mbega ino La Liga Santander uno mwaka ni ndaje kwitawuka ni Real Madrid yari yakiriye mu Real Sociedad ari Santiago Bernabeu ibitsindo bibiri kuri kimwe ko ni Real Madrid yatsinze no vuga ngo muma circonstance atari atoroshe kana ko batsinze bamaze kuronka ikarati itukura kandi bayironse akiri kare cyane mu gice ca mbere witwa Dean Richardson ni Real Madrid yaje gutsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe igitsindo ca Kylian Mbappe ndetse n'igitsindo ca Arda Güler ni kuri assist nyene ya Kylian Mbappe ikintu ca mbere novuga yuko muri match nomanza imbere yo kuvuga yuko ku ntsinzi ya Real Madrid novuga ati kuri Real Sociedad ni Real Sociedad ubona muri aka kanya iri mu bihe bibi ubona ko itanguye saison imeze nabi gose nibaza yuko ni Real Sociedad mu match zine atamanota ashika kuri 5 ifise namanota ashika kuri 5 ifise uko urabona ubu mu kibanza ca 17 ubona ko ari Real Sociedad twatuze mu mwaka uheze irimo batakefusa kubo muri aka kanya ubona ni yataye na Zubimendi novuga yuko muri aka kanya sinibaza yuko bararonka umukinyi aza gusubira Zubimendi sinibaza yuko bararonka takefusa kubo arashobora gusubira kudomina nkuko ariko aradomina mu mwaka uheze nibaza yuko ari Real Sociedad muri aka kanya iri mu bibi ariko ni Real Madrid muri aka kanya novuga yuko iri mu bihe vyiza ni Kylian Mbappe muri aka kanya mu match ashika kuri 4 amaze gukina muri aka kanya afise ibitsindo bishika kuri 6
afite ibitsindo bishika kuri 6 ni Arda Güler umwana mutoyi l'année passée twovuga yuko abantu batariko aratanga umusaruro mugani nibaza yuko itizere Xabi Alonso ariko aramushira mu kiriko kiratanga atacha bigaro nko muri Real Madrid ntabwo ari bigararonka kandi urabona yuko uko match par match après match n'umukinyi twovuga yuko agenda duza niveau kandi ivyo ni ibintu cyane gose ariko bararyohera twovuga apart staff bikaryohera n'abakunzi ba Real Madrid kuko ni Real Madrid muri aka kanya igomba guhangana na FC Barcelona kandi ntahandi bibera ni premièrement utangura kwibonera ku bakina bakitangura kuraba est-ce que bari en forme kugira bashobore guhangana na equipe twavuga yuko mu mwaka uheze yari au top niveau ariko urabona ko muri aka kanya Real Madrid iriko vyifatamwo neza ni 4 matchs 4 victoires ni 12 points ni nayo yonyene muri aka kanya muri La Liga Santander ifise sans faute yabona ko ni uno musi ni Real Madrid yaje kuba yatsinze itsinda no vuga ngo muri abakinyi badakwiye itsindo 2 kuri kimwe naza ko bakinye umwanya muremure ni Real Madrid ni presque novuga ko ari moitié ya première mi-temps na deuxième mi-temps novuga ngo tashobora iminota igera kuri 70 yego iminota igera kuri 70 abakinyi 9 kuri 10 mu kibuga hagati bana ko ni ibintu bitabyoroshe uno musi tashobora kuvuga ko Xabi Alonso novuga ngo football yewe yamaze kwinjiza neza muri La Liga Santander novuga yuko n'abakinyi ba Real Madrid muri aka kanya bagenda basimira tactique ya Xabi Alonso kwera ugiye kubiraba ni igitsindo ca Arda Güler cyagiye kuboneka na bamaze kuja muri sous effectif baze kuronka igitsindo mwamaze kuja kuri sous effectif kuri equipe nka Real Sociedad novuga yuko n'abantu benshi mbere twavuga yuko ati ni Real Sociedad kagaruka ahubwo biza kuba facile yuko iza kugombora ivyo bitsindo bibiri ariko ubona yuko ari ibintu byananiranye novuga yuko ni Real Madrid muri aka kanya abantu twoyitega kuko ugiye kuraba tactique ya Xabi Alonso ni tactique novuga yuko ari nziza cyane gose kandi ubona yuko Xabi Alonso coach ariko arashira cyane gose meritocracy novuga system ya meritocracy si umerita ko kugukina urajamo si utamerita gukina usigara kuri ban ibintu utariko turabona kuri Carlo Ancelotti cyane twakunda kuvuga yuko no musana ko Vinicius ari yamutanguza hanze hari aramusubiriza kiri kare ona kuna bike biza novuga ko biduza competitivité ku mujoueur si uri kurabona yuko umukinyi nka kuri calibre ya Vinicius ariko aratangura hasi novuga yuko atari ibintu byiza kuri Vinicius arabona ko ikibanza ciwiwe ategezwe kugikorera kugira abandanye aguma muri poste de départ ni Kylian Mbappé ariko tuko turabona yuko muri system ya Xabi Alonso ari mukinyere indispensable cyane gose nico kimwe na Arda Güler muri system ya Xabi Alonso novuga yuko ari mukinyere indispensable undi novuga yuko ni Ursen nawe yarose ikarati tukura nawe nyine turabona yuko ari indispensable kandi ni no carton rouge iri discutable kuko nako na VAR yaremeje ko bagize rero batabanje kuja kuraba rero batabanje kuja kuraba muri VAR ino rouge ya Wilson nibaza yuko Ardu nudukose tumwe twa VAR tukomaze yo aja kuraba muri VAR uva ngo kuja kubana cyane gose ni La Liga muri aka kanya ifise ikibazo na VAR novuga n'amakosa menshi ari discutable aguma ba tuvuga yuko ni system ya arbitrage yo muri championnat ya Espagne tuvuga yo muri La Liga ini discutable cyane gose kubera muri iyi misi n'amapolemike cyane ahagarira kuri novuga ko gusifura kw'abasifuzi novuga yuko ari ikintu cyane gose gikuma gisubiza championnat ya Espagne inyuma gose yani FC Barcelona hari ku munsi wejo ku munsi w'Imana gace isaha 3 baje kwa bakira umugwa Valence baje kwakira muri stade ntoya cyane yakira abantu bake cyane bashika ku 6,000 ni stade sanzwe kinigwa ko nabigeme canke abakenyezi b'umugwa FC Barcelona ni yaje kwitsinda ibitsindo bigera kuri 6 ku busa uno mugwa Valence nibaza ko umugwa Valence no mu migwi ikarigwa na FC Barcelona kuko ni nkino 3 ziheruka hamwe habaye ibitsindo 7 kuri kimwe ahandi ibitsindo 5 ku busa uno musi ibitsindo 6 ku busa bariko ravuga kuri stade ya Johan Cruyff ni misanzwe hajya muri La Liga uba mafise misanzwe standard ya stade abantu tegezo kwakira misanzwe standard ya ntoye ya mbere ni 17000 personnes ariko bivaye n'ama circonstances FC Barcelona mazimisi rimwo kubona yuko ikibuga ya Modric ntiyari dispo bivaye na concert kwabera novuga yuko ni Camp Nou na nyene baracari mu nyubako naho nyine ari ibintu byinshi bitarahera novuga yuko irya stade yaje basahiriza mugabo nawe itarakwiza amano kumwe twovuga ya yukwakira kw'inkino za La Liga nibaza ko ari ibintu tutazobandanya tubona cyane gose ariko ikintu wavuze cyane ca victoire ya FC Barcelona kuri Valence
premièrement novuga yuko ni FC Barcelona twari dufitiye ubwoba. Ni FC Barcelona yagiye kunganya tuvuga na Rayo Vallecano. Mu minsi yahera twavuga ati eske FC Barcelona umwe kiratangura championnat. Tubona umenga c'est vrai bariko baratsinda ariko si FC Barcelona iri tranche nkuko twari turayibona mu minsi yahera. Abantu benshi twavuze twari dufise n'ubwoba yuko FC Barcelona itazoshobora kugaruka kuri niveau uriko uraraba n'abakinyi bamwe ariko novuga ko ku munsi w'ejo ni FC Barcelona yagiye icizera abantu benshi irikerekana ni absence novuga y'abakinyi babiri bagiye bakomakomeye Frenkie de Jong ndavuga na Lamine Yamal ndavuga na Rafinha yatangujwe ku ntebe y'abasubirira ndavuga na Lewandowski amazimisi ari ugatebe kabasubirira tuvuga yuko ni FC Barcelona muri aka kanya yagiye kwerekana yuko iri tranche cyane gose yuko naho nyene ivyo bakoze mu mwaka uheze bashobora kubisubiramo muri uwo mwaka. Ngo ni Afrika cyo twabonye yaje kuba atanguza abakinyi benshi hanze benshi twarabona muri tribune yaje kuba kinisha abakinyi bato yakinije Marc Bernard yaje gusubirira benshi ni ba Gerard Martin ubona ko bari bakinyi benshi unoho ni yaje kuba akinishwa atanguzwa no munsi naza ko yari effective reka mbwa kumugwa Valence naza ko ntitwo kwiyaframa cyane ngo FC Barcelona yasinze bitandatu yagize kuko twamaze kwivuga ni umugwi ikunda gukarira cyane ni bitsindo 18 mu nkino zitatu ziheruka cyane gose nta muntu yogarara ku bitsinda ariko umuntu yogarara kuri system de jeu yogarara ku bakinyi ibyo yabonye berekanye ku match ni FC Barcelona yadugije pressing navuga yuko pressing yarayigarukanye kandi urabona ko yari ligne defensive wow yari hagaze neza urabona yuko n'abakinyi ba Valence benshi bari mu mawuje iyo bagomba kwataka navuga yuko ni system defensive abakinyi bariko barasubira kwasimira ni ibintu tutari duherutse kubona kuko kuva igendo rya Nico Martinez ni FC Barcelona yari faible defensive ariko kuva ejo twarabonye yuko ni FC Barcelona ishobora gukosora udukosa tumwe na cyane inyuma kubera inyuma FC Barcelona niho hantu hari hagwaye sino hagati ya FC Barcelona navuga yuko bafise alternative menshi Marc Casado ku musoje yari yatanguye Casado aratangura Pedri aratangura na Gavi novuga yuko ubona yuko ari FC Barcelona ifise ama alternative menshi ikindi naco ni twabonye umukinyi ejo umukinyi nka Fermin umukinyi wa Fermin Lopez n'umukinyi yagomba gende twavuga muri tuvuga yuko iyo FC Barcelona ndandaza Fermin Lopez kuri Chelsea novuga ko gwari kubari ruhombo cyane gose Fermin Lopez kuva intango za saison ariko arerekana yuko koko ari indispensable ko FC Barcelona c'est vrai ariho umukinyi nka Olmo mugabo uri kuraraba kungene Olmo ariko aritwara muri FC Barcelona nibaza yuko atari Olmo ashobora gutanguzwa imbere ya Fermin Lopez nibaza yuko kandi ikindi kintu twagiye kubona ku mukinyi nka Rashford umukinyi Rashford nubwo atashoboye gutanga igitsindo ariko urabona yuko kuri kote yari karakina neza cyane gose ubona yuko yatishoboye gutanga n'umupira uva mu igitsindo mwiza kuri Rafinha tuvuga yuko ni Rashford uko iminsi igenda nawe nyine karekana yuko kibanza ciwe muri FC Barcelona agenda kimigita buhoro yani FC Barcelona yaje kubitsinda ibitsindo bigera kuri bitandatu ku buso no mu gwa Valence no tuje muri semaine ya Ligue des Champions no mu gwa FC Barcelona uzotembera mu Bwongereza uzotembera kuri Newcastle United naza ko nico gituma naza kuri abakinyi yaje kubatanguza kuko no Champions League sukina n'abakorusha burya Rafinha hajyanye yari mu bihano burya yashitse ahota kuri entraînement ya 20 match urabizi ko muri FC Barcelona naho Flick n'umuntu cyane gose ku kintu kijanye na discipline agarara ko cyane kandi nibaza ko discipline ajyari gutanga umusaruro kuri equipe cyane urabona ko nibaza kuri urukino rwa Newcastle United naza gusukina goroshe kuri FC Barcelona isukino goroshe ni equipe azobasanze wabo ni cyane gose yuko kuri Park James nobaza yuko kuza kwatsindira premièrement ni condition yu harakanye cyane gose ni mu gihugu ca Angleterre nandi ba equipe ajya gukina ku kibuga ca Newcastle nibaza yuko facilement kwakura amanota yari ibintu bitoroshe cyane gose ariko kubona kuri FC Barcelona nibaza yuko ari adaptation bazogenda bagira kuko FC Barcelona ni equipe iri kirage project cyane gose kubona itwara Champions League niyo heavy ifise muri ako kandi si bashoboye gutsinda hariya mu Bwongereza agatwara amanota 3 ya mbere ya karekare nazo ko ari ibintu bizobaha courage cyane ya reka twerekeze mu gihugu cy'Ubwongereza muri English Premier League hanya ko abandanya kundwi igira kanona ko ni imigwi yose yo muri mu gwa Chelsea utashoboye gutsinda baje kuba unganya no mu gwa Brentford Arsenal aje kuba itsinda ibitsindo bitatu ku buso no mu gwa Nottingham Forest ibisindo bibiri vya Martin Zubimendi ndetse n'igisindo ca Victor Gyökeres wana ko ariko araza nawe nyene muri English Premier League ni umugwi wa Liverpool baje kubitsinda igisindo kimwe ku busa mu gwa Burnley ku munota 94 kuri penalty ya Mohamed Salah wana ko byari byanse ariko neza ko ukuntu Liverpool iri kuratsinda
ni kubona umugutwara ikombe utsinda kunyene utsinda dare conditions ziri no ngo ziri difficile ngo mu gihe utaba witeze ko atsinda umushampion ni aza kuza hajya nyene birekana ko n'umugwa Liverpool uriko wigenza nk'umushampion uko bigenza nk'umushampion ariko nibaza yuko kandi inkino zibiri zikurikirana bagize bino bintu batsinda mu minota yanyu nibaza yuko mugabo uri kuraraba c'est vrai niveau de jeu ya Liverpool na kandi niveau de jeu nziza ariko ugiye kuraba mu makokutuma yakoze ni Liverpool twizeye ko bitsindo birenga kuri kimwe kusa ni Liverpool tuba twiteze ni muri uri ati ni Liverpool naho yananiwe gutsinda ifuma inganya ibitsindo bitatu kubera uri kuraraba attaque ya Liverpool sinibaza yuko muri Premier League hariyo attaque ifise nziza nk'iya Liverpool c'est vrai ariko ndagaruka kuri Arsenal bijyanye naho tutariko turayivuga cyane gose ni Arsenal bijya naho nyine ifise panziza gushobora kuba champion ugiye kubiraba nani ndaraba Arsenal ifise aba elie beza cyane gose kubona ufise Noni Madueke ukagera na Eze novuga yuko ufise Saka ufise Martinez abakinyi bashobora kuza kuramplacer ufise na Gyökeres muri aka kanya naho twaje tuvuga ati ni Gyökeres est-ce izo adaptation muri Premier League bizomworohera ariko ni Gyökeres nibaza yuko ari match igira kabiri ariko aratanga umusaruro kandi nibaza yuko ashobora kubigumiza ko kuri circonstance ugiye kuraba ba elie Arsenal ifise nibaza yuko Arsenal ikintu ca mbere ihagaze ko neza irafise aba elie beza gose no hagati nibaza no muri defense ari ibintu vyiza nibaza yuko contribution yo kubitsindo tugiye kubona yuko Arsenal yo muri umwaka ishobora gutsinda ibitsindo vyinshi cyane gose par rapport au mwaka wese yani urukino rwari rukomeye cyane muri ntugine baza ko yari derby Manchester ku munsi w'Imana Etihad Stadium mana ko ni Manchester is blue muri iyi minsi turabimenyereye cyane gose ya Manchester ya iri blue ni Manchester City ko yatsinda umugwa Manchester United ibitsindo bigera kuri 3-0 bibiri vya Erling Braut Haaland igitsindo kimwe cha Philip Waterford mvungo ni Haaland amaze gukina inkino zitanu na Manchester United uno musi ni meilleur buteur wa derby ya Manchester muri Premier League ibitsindo 8 angaya na Wayne Rooney ibitsindo 8 Sergio Aguero ibitsindo 8 Phil Foden ibitsindo 2 na kuno musi ni bano bakinye muri derby urako baba bari kwagira nibaza yuko Man City muri aka kanya nko kurayibona ni mugabo ni ugiye kuraba muri izi match zitanu zari ziheze ni Man U yari kwigenza neza bijyanye bihura na Man City ariko ni Man City naho twavuze ati yatanguye saison neza amagahora n'utugorane tumwe n'ubira cyafise ama blessure akiri meshi ashika kuri abakinyi bashika kuri 10-11 bakigwaye bagifise utugorane novuga yuko ari Man City ugiye kuraba urukino yashoboye gukina n'urukino rushobora gutanga experience ku bakunzi no kuri Pep Guardiola kubona yuko equipe yiwe bujya koko ishobora kugaruka muri Premier League nta kirahera urabona yuko ni match nyinshi zigisigaye nibaza yuko ari Pep Guardiola ugiye kuraba kune equipe yiwe igenda yadapta nkuko twagiye bivuga ati burya n'abakinyi natwe nyine turamenyerana cyane gose novuga yuko turacakeneye efficacité novuga yuko ari kintu tugenda tubona kuri Manchester City buhoro nibaza yuko Manchester City ntiyashobora kugumana iyi cadence ntiyashobora kugumana iyi rythme bariko izoshobora kuyishikana ku kibanza ciza nubwo itazoshobora gutwara Premier League ariko izoshobora gutyo woni gushika muri mu equipe twovuga ane ya mbere gutyo gashobora gukina Champions League bitagoranye mu mwaka wese ya urako ku munsi w'ejo yari novuga yari première apparition sur maillot de Citizen kuri Gianluigi Donnarumma yaje kuba gihana match nziza cyane agize amasave menshi naza ko ni kimwe mu bintu Manchester City yari bo yaretse umugardien mwiza Ederson mugabo kugenda giye muri Fenerbahce nibaza yuko ari ikintu cyagabanutse cyane gose ubwo no musenza ko kuzana Donnarumma ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu bongeye kuko no musi muri Premier League uzorabe ino migi ikomeye udafite umugardi akomeye ushobora gutwara Premier League eganyanye mu isanzwe ikintu cyambere umugardi akomeye umonera mu mamoma akomeye gose ni ama save yarashobora guhagarika igitsindo cya Mbongo kandi ubona yuko ari umugardi atari kuri niveau cyari igitsindo cya abantu benshi bari bamaze kugarura naza yuko nta umugardi nka Gianluigi Donnarumma ko naho nyine yaravuye muri Paris Saint-Germain nibaza yuko ari parte cyane ikomeye kuri Paris Saint-Germain naho kumbure muri iki gihe batarakibona kwera baracari ko barakina tuvuga Ligue 1 les fameuses Ligue nkuko bakunda kubivuga ariko nibaza ko ariko kutuma yabaye nziza cyane gose kuri Pep Guardiola yarabonye importance bijyanye General Donnarumma yarafitiye equipe ya Paris Saint-Germain gucyonye numukinyi kandi azi gupanga defense yiwe cyane gose ikintu nabashije kuraba ni defense ya Man City twako turabona mu misi yahera yari defense iri karajaga jogana bijyana naho ifise abakinyi two kwita yuko batari qualifié cyane gose batari kuri niveau iri hejuru ariko General Donnarumma irashoboye gupanga neza defense yiwe kandi cyane gose ukabona yuko ari ibintu byashoboye gufasha Man City gutahana amanota 3
ibitsindo bitatu kubusa kuri Manchester United est-ce que abakunzi ba Manchester City bo kwizera ko ni biragiye gutanga confiance kuko ku munsi w'Imana Manchester City zo batembere Emirates Stadium bazoba bagiye gukina no mu Arsenal ku munsi wa kane bazoba bariko bakira umugwi wa Napoli muri Champions League ni Kevin De Bruyne azoba agarutse kuri Etihad Stadium muri Champions League bafise inkino zibiri zikomeye no kino rwa Napoli irakomeye muri no minsi kuko na nyene ifise 100 faute muri Serie A ubona ko ni Kevin De Bruyne ari en pleine forme muri Napoli bave ku Napoli bace batembera Etihad Stadium Emirates Stadium ni umugwi baheruka gutsinda kera mu Arsenal uno musi Manchester City inyuma y'uru rukino batsinze bitatu twitege ko bije kubuta confiance abakunzi ba Manchester City bitege ko ni umugwi wabo ugiye kugaruka uno musi muri za forme tubuzi ko muri 2017 2018 2021 ego nibaza kubusta confiance nico ariko naho nyene kuba realiste naco nikindi kintu kuba realiste ni Arsenal muri aka kantu ngiye kubona Arsenal mwene yagaze si offensive magusa nko nabivutse Arsenal ku mpande zose ihagaze neza kandi Arsenal ifise double yo kuri chaque poste nkuko no bivuga kandi ugiye kuraba abakinyi ba Arsenal ubunye benshi bagiye kumarana imyaka 2 imyaka 3 novuga yuko ugiye kubiraba ni Napoli muri aka kanya nkuko bariko babivuga imeze neza ifise 100 faute novuga yuko aya match abiri tugiye kubona ni match test kuri Papi Guardiola ni match test kuri bakinyi ba Man City kuraba exactement niveau bariko barerekana muri aka kanya gutsinda equipe nka Man U kuri Etihad Stadium novuga yuko ari ibintu biratahuritse cyane ku bantu baba basanzwe bakurikirana equipe ya Man City ni Man City yari maze imisi iri mu bihe bibi yategetswe kwerekana koko nimba iri mu bihe bibi abakinyi bashoboye kuzana bamwe bafise ico baje gufasha gusahiriza koko Man City ntibaze bazana uruhombo kuri Man City nibaza cyane gose yuko ari Pep Guardiola dusanzwe tuzi ko ari nk'umucoach ari twovuga ashazwe gukoresha umutwe muri tactique ziwiwe kandi koko ni Pep Guardiola ugiye kuraba parcours nziza afise mu migwi yagiye acamo ashobora kugeza Man City kuri equipe iri hejuru nibaza rero ko aya mateste Man City zogenda ihura nayo ariyo mateste azomu challenginga mu kuraba equipe koko ya Man City bujyanye duhagaze he turi kuri niveau yayo dushobora guhangana n'ama equipe yayo dushobora gutsinda yayo koko komsa kuri durant la saison nawe azogenda avuga ati Man City bujyanye fise abakinyi bameze uko burya nta equipe ishobora kunkanga canke ariyo niveau narashikako komsa nzogenda nubaka buhoro buhoro ariko ni Man City ariko iratsindwa mu Manchester United ibitsindo 3-0 ibitsindo 2 vya Erling Haaland kimwe ca Phil Foden Erling Haaland akuje ibitsindo 5 muri mwaka w'inkino muri Premier League ariko ni Erling Haaland inkino yaheruka muri pre-season aheruka gutsinda ibitsindo 5 mu rukino no kuri Lordad Erling Haaland akuje ibitsindo 90 muri English Premier League mu nkino 101 ariko ni mukinyi ku kintu kijanye no gutsinda naza ko ari niveau iri yuko ashobora no kuva muri Man City yakuye amateka bamwe abagwero abakinyi bagiye bandika amateka nibaza yuko kuraba hashiwe ibitsindo bya Erling Haaland nejo mu coach Pep Guardiola ashobora ati Erling Haaland kufata umunzanye mu kinyana 3-0 koko ugiye kubana hashiwe ibitsindo vyiwe nta deception ihari binanirana handi ariko kuri novuga kuri ede yiwe Erling Haaland aragerageza gushika ashoboye Reka turangiza amakuru yacu muri Euro League ni muri basketball ni igihugu c'Ubudagi cyari gitahukanye igikombe Champion d'Europe 2025 ni Champion du monde en titre 2023 ona ko ni igihugu c'Ubudagi kiriko kiradomina cyane muri basketball ku mugabane wa Buraya ndetse no ku mugabane w'isi ku mugabane wa Buraya ku mugabane w'isi en general ku mugabane wa Buraya cyane ku mukinyi nka Dennis Schroeder umukinyi twavuga ashoboye kuba MVP muri zisha Champion du monde muri Champion babaye Champion du monde ni wabari MVP n'ubunye wabaye Champion d'Europe ni wasuye kuba MVP ni waza yuko ari element central Dennis Schroeder kuri equipe y'Ubudagi kandi mbona yuko ari equipe y'Ubudagi yakoze akazi gakomeye gutsinda equipe nk'iya Turkiya burya igihugu gitoye muri Europe ni igihugu kigiye kurana muri basketball ni igihugu kiza kiri mu bihugu nka 5 vya mbere ugiye kuraba ukuyemo Ubufaransa bavuga yuko avuyemo Ubufaransa nibaza yuko niyo equipe ikurikira Turkiya niyo equipe ikurikira nibaza yuko gutsindwa na equipe ya Allemagne kandi ubona yuko habaye difference y'amanota make amanota 5 gusa bavuga yuko ari operation nziza ku bahungu bari kumwe na Dennis Schroeder kandi baza yuko bigiye kumufasha Dennis Schroeder kubandanya develop basket yiwe muri NBA na tubona muri career yiwe ya NBA bisa nibi tameze neza nkuko ariko arabikora muri
muri equipe y'Ubudagi. Bomba NBA ariko naza ko Dennis Rodman naza ko uno musi no muri NBA n'umukinyi akomeye. Kuko nibuka muri sezi heze ni umukinyi ni muri babakinyi naza ko bakunda gukoresha cyane mu bintu by'amatrade. Umugose umuzanye ubu urikondera ingene trading undi mukinyi akomeye naza ko ni elema ikomeye muri NBA. Kubera birafacilita n'ama equipe ajyanye kugira ama ufise umukinyi nka Dennis Rodman ku trading n'undi mukinyi akomeye biroroha cyane. Naza ko no musi mwakwezi yaraciye mu mugwa wa Golden State Warriors yarakinye inkino nkeyi ava muri Warriors aja muri Kings. Naza ko usanga aramata ufise umukinyi nka Dennis Rodman biroroshye cyane ku trading. Ariko no musi ku mugabane wa Buraya nibaza ko n'umwe mu bakinyi bakomeye cyane ku mugabane wa Buraya dufise. Champion du monde 2023 n'Ubudagi yabaye MVP. Champion d'Europe 2025 muri Eurobasket abaye MVP kandi. Nibaza ko uno musi ni kandi ni imyaka sikirenga cyane. Imyaka 32 muri basketball afise y'imyaka 3 ingahe yo gukina. Ashaka kubona muri Coupe du Monde igiye kugaruka kandi. Ubona ko Ubudagi ni equipe ikomeye cyane. Kandi kiri jeune. Ugiye kuraba ni equipe kiri jeune. No musi ni Turki bavuze ko ni equipe nayo ikomeye. No musi ni Turki ni equipe ikomeye Alperen Sengun kuva muri Houston Rockets yagize ntuze nziza cyane gose Eurobasket nziza gose. Yaje kubatogwa n'umukinyi batanu baje kuba batogwa harimo Dennis Schroeder, Franz Wagner nawe nyene muri equipe y'Ubudagi nyene. Equipe y'Ubudagi nyene mu mukinyi wa tatu nibaza yuko ari umukinyi ashaka kuba asubira Stephen Curry nibaza ko akina mu gwa Magic muri NBA. Harimo no Alperen Sengun wo muri Turkey, hariho Giannis Antetokounmpo uva muri Greece. Ni Greece atahukanye ikibanza cya gatatu. Hariho kandi na Luka Doncic muri Slovakia nyene yagize novuga ngo yagize competition nziza cyane. Parcours nziza ariko bagize deception nibaza kuri defete yabo ugiye kuraba parcours kumwe ne bari batsinzwe n'Ubudagi ariko biratahuritse kubona equipe ya Slovakia nibaza itsindwa na equipe y'Ubudagi ugiye kuraba nivo y'abakinyi b'Ubudagi na nivo y'abakinyi ba Slovakia ariko Slovakia itomborera hamwe yari ifite umumenero mwiza nka Luka Doncic ashobora kuorganiza equipe nziza ariko ni ugiye kuraba nivo collectif ya equipe y'Ubudagi ni nivo iri hejuru cyane gose ya Slovakia nibaza ko ari parcours nziza naho nyene kuri equipe ya Slovakia kuri Slovakia no kuri Luka Doncic. Ubona ko ni Ubudagi ni champion d'Europe Eurobasket 2025. Amakuru y'inkino yacu reka tuyagarukiza hano kuri no musi wa mbere. Reka dushimire abariko baradukurikirana, shimira nawe Loris twafashanije kurushikiriza ikiganiro abakunzi bacu. Nizera yuko babandanye bakurikirana ibiganiro byacu vya Look Media. Dusanzwe dushikiriza n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye si Look Sport gusa. Ku munsi wa gatatu tuba dufise Migwit muri sport, turagaruka ku munsi wa gatanu na Look Sport nyene. Eka n'ibiganiro byinshi ngaha dusanzwe dushikiriza. Yareka nane gushimire namwe bakunzi ba Look Media, bakunzi ibiganiro ca Look Sport. Twongere kandi twifurize intango y'umwaka mwiza w'ishure ku banyeshuri basanzwe bakunda ikiganiro ca Look Sport.